kidasanzwe bitubwiye ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ndashaka tumenye ubwo bwigobeko ni iki, ubwo bwigobeko ni ikibanza kimeze gute. Ndashaka ko tutahora hamwe biratubwiye ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose, uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama, birice tugaratisa azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Uba mu bwigobeko, ubwo bwigobeko ni mu kibanza cy'ahantu Imana iba, ni mu kubaho kwayo. Iyo Mana kugira ngo ushike mu bwigobeko bwayo ni Imana yera. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose, ni Imana yera. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose. Ubwo bwigobeko bw'icyo kibanza ujya gushikeyo biragusaba kugira ubuzima bwejeje kujya gushike mu ico kibanza cyo mu bwigobeko bw'isumba byose. Turamaze kumenya ikintu ubese twuko turiga icyo ari cyo ukuntu umuntu ahagurutsa faveri y'Imana. Iyo turiko tuvuga faveri y'Imana ihagurutswa, twabonye neza ko ihagurutswa no gusenga. Ihagurutswa no gusenga. Ino faveri y'Imana tuyikura, twabonye uburyo iba active, twabonye biciye mu gusenga, biciye mu gukora ibikorwa byiza. N'umunsi ushaka gutsimbataza mu gusenga uba mu bwigobeko bw'isumba byose. Iyo turiko turasenga bituzana ahantu ubwiza bw'Imana, dushikira mu bwiza bw'Imana. Nabwiye kugira ngo ushike mu bwiza bwayo bivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ikimwe icaha cyonyene nico gishobora kugufrena kujya mu bwiza bw'Imana. Ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Rero mu bwigobeko niho ushaka ko ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose. Benda ikintu cyose dukwiye guca ku akarongo ni guheba icyaha mu buzima bwacu bwose. Kubera iki kizofrena umuntu kanaka, kizofrena. Nta kintu na kimwe gifutanisha umuntu nk'icyaha. Ubwiza bw'Imana iyo umuntu agihevye akacatura akakireka, ubwiza bw'Imana bwokanganira kuri we. Shaka tujana tumenye iki, uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ni ikibanza dukwiye kumenya twese tukabamo mu bwigobeko. Twarize ikigwa kituzana ko kuba mu bwiza bw'Imana, uburyo tugenda tuba mu bwiza bw'Imana. Rero mu bwigobeko, aha mu bwigobeko ni ikibanza umuntu wese akwiye gutahura, akwiye kunyotererwa igihe cyose. Bene data nababwiye nti ugusenga, iyo umuntu ariko arasenga, gusenga birafise ingezo tugenda turacamo. Twarakize ico kigo, hari ingezo tugenda turacamo mu gusenga. Rero turakeneye gushika aho hantu mu bwigobeko, mu bwigobeko bw'isumba byose. Iyo tuvuze mu bwigobeko tuca twumva kandi gusenga nibyo, no gusenga ni byiza ko umuntu wese asenga. Mugabo ku gusenga hari urugezo. Twabonye neza ko hari ahantu mu isezerano rya kera ahantu binjira aho bitwa mu rukarabiro, twabonye nk'aco kimwe no muri baza. Ariko turashaka kugira ngo dushike ahera mu cyumba cy'Imana aho twumva amabanga y'Imana. Haleluya. Ube mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama mu gitutu c'ishobora byose. Muko gusenga, mubwo bwigobeko niho umuntu wese akwiye kunyoterwa kuba mu gusenga. Ngo azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Imana icuvuga hantisa uzokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ivyo uzogenda uracamo byose uzogenda ubishobora. Uzobishobozwa kubera iki? Uzobotebanye na nyine gushobora azogenda gushoboza. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Uba mu bwigobeko azokwama. Rero Imana yacu ni Imana ishobora byose, kandi Imana ishobora byose iyo utebanye nayo irakwanduza ako kameremere kayo. Ni ikibanza ukwiye kubamo. Umuntu nimba yobara ahantu bakora amaparfait, asohotse aza gusohoka ari parfum monta kubera mw'ico kibanza yahatevye. Rero niwatebana n'Imana, rero nshaka kuzana ahantu umwanya wo gusenga, ugwiza umwanya wo gusenga. Uwo urusengera ni byiza cyane, mugana nanje kugira ngo ongereze umwanya wo gusenga. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose n'ahantu tebana n'umwana, n'ahantu umara umwanya uri kurasenga n'umuremyi wawe, n'ahantu uvuga si ya minota 10 ego ni byiza, ariko n'ahantu wumva ko watebanye nawe, n'ahantu wumva ko
watebanya ube mu bwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Bene data, umwanya telefone igomba kuri charge niwo mwanya iza gusubira ko resista iriko irakora cyane. Imana igomba kutwagura mu bikorwa bikomeye, igomba kutwinjiza ahantu hakomeye, biragusaba kutebana n'Imana. Ube mu bwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose, azokwamba sora mu rugo uzoshobozwa, ku kazi uzoshobozwa, kwe uri mu bwigobeko. Mubwo bwigobeko ndibuzo gusiga uko bwagusanze uzogenda ushobozwa, ku mashure yawe uzogenda ushobozwa, mu rudandazo rwawe uzogenda ushobozwa. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Ushaka kugendera mu possibility n'ibanga rimwe kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Nta tebana n'Imana, nta tebana n'Imana gusumbya gutebana n'abantu, nta tebana n'Imana gusumbya gutebana na telefone, nta tebana n'Imana gusumbya gutebana n'ababanyi bawe. Tebana n'Imana. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Umuntu ashobora kuda burya reka ndabereke iyo turiko turasengera abagwayi, ubu rugenzo bakiramo ni urugenzo rw'ubushobozi dutekeye. Ubwo rugenzo rw'ubushobozi dutekeye ni urugenzo rw'ubushobozi twamaze umwanya turi imbere y'Imana. Twese twosengera abagwayi, twese turafise ubushobozi bw'Imana, ubwo ubushobozi bw'Imana bugenda bugara bivaye n'urugenzo dutebana n'Imana. Uko dutebana n'Imana nuko azokureka byinshi. Ni byiza ko utebana n'Imana, tebana n'umuremyi wawe, tebana n'Imana. Ubu mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Uzogenda ushobozwa. Bene data, nta kintu kiryoshe iyo umuntu ari mu bihe byo gusenga agenda aba yumva n'indoto ntigeragira indoto ifisemo esheke. Jamais ntibibaho. Alleluia. Ugendera mu possibility, ugeze imbere y'umuryango urakwigurukira, kuko ni Bibiliya bivuze ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama, ni garanti azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Amen, amen. Dawidi acavuga ikintu gikomeye cyane ngo ndafise icyo nsaba Uhoraho, ni iki kimwe gusa, nta kindi kintu ndafise ibyo nomusaba. Ndafise kumusaba urubyaro, ndafise kumusaba kugira amahirwe ku kazi, ndafise kumusaba kugenda ashobozwa. Muga ndamusaba ikintu kimwe, ndamusaba ikintu kimwe gusa, ni kuba muri presence yiwe, ni kuba mu kubaho kwiwe. Nta kindi kintu usaba, na ego byari byinshi mugabo ngo masaba icyambere cyangwa intego. Alleluia. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Ndafise icyo nsaba ni kimwe gusa, ni kuba muri presence yiwe, ni kuba mu kubaho kwiwe. Nicyo nsaba, nicyo nzohora nitwarika iminsi yose yo kubaho kwacu, ni kuba mu kubaho kwiwe. Dawidi yarazi ibanga ahantu riri, yazi neza ngo ninaba mu bwigobeko bw'isumba byose namaze kumenya ngo nzogenda ashobozwa byose. Birituma ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Ninaba muri we, ninagendera muri we, nzogenda ashobozwa byose. Ibanga ririhe ku buzima bwawe ugenda ushobozwa ni ukuba muri presence yiwe, ni ukuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Alleluia. Icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, ni ukuba mu ngoro y'Uhoraho, ni ukuba bavuze kuba ni ukuba, si ukubipa, nta no kuba, nta no gutebera, nta no utera agatebe ugatebera ukabaye. Ndafise icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, nicyo nzohora nitwarika, ni ukuba muri presence ye, nicyo nzohora nitwarika mu kubaho kwanje. Bene data, Dawidi yavuze ati no gusaba urugo, no gusaba itunga, mugabo uvize ndagusaba ikintu, ma ndagusaba igihe cyose uzohora ushoboza kuba muri presence yawe, uzohora usunikira kukunyotegwa kubaho kwawe. Nta kindi kintu usaba, ndazi neza ku bindi byose n'amaccessoire bizoza byeneye nako, muga ndagusaba kuba muri presence yawe. Nta kindi kintu ndagusaba mu kubaho kwawe. Ndafise icyo nsaba, sinzi icyo nsaba nawe. Usaba iki imbere y'Imana? Uri gusaba iki? Bene data, Imana yagushoboza kuba muri presence yawe, ibindi byose bizokoroha. Imana, alleluia, lo shine ko impamvu ibintu bigenda birateba kanaka. Bene data, hari ibicaniro usanga vyarazimye. Mwami yanyeretse mwari no joro ibicaniro byazimye, yanyeretse ibicaniro, bundi ibicaniro mu buzima bwawe bwo gusenga, ubuzima gusenga bw'urubeya umwanya mutoya, ariko
ndabajije umwami ati mwamushaka kuganiriza abantu bawe iki n'ihanga ryawe. Hari ubuzima dukeneye kuvyura, ubuzima bwo gusenga, bwo gutebana n'Imana. Hari ubuzima winjira aho wumva unyotewe wewe gusa, aho wumva atakindi kintu unyotewe, wumva unyotewe kubaho kwiwe, wumva ugeze imbere yiwe, mwami numva ndagukumbuye, ndagushaka, numva ndakwifuza muri rugezo. Icyo saba uhoraho ni kimwe, icyo nzohora nitwararika, nicyo nzoshira ku mutima. Nzokwibaze mu gatondo nasenze, saa sita nasenze, ku mugoroba nasenze, mu ijoro nasenze. Nicyo saba uhoraho kugira ngo ugendere mu possibility, biragusaba kugira ngo witwararike wo gutebana n'Imana mu buzima bwawe. Biba ngo abana ni benshi bagomba kuvuka, ariko nta nkomezi zihari zo kubabyara. Abana ni benshi bagomba kuvuka. Imana irafise ibyo igomba gukora. Bene data, hari principe imwe tumaze kumenya, burya atawasenze nta kintu cyokoreka. Imana irifuza gukora imigambi myinshi, iragomba gushyitsa ibintu byinshi, muga irakeneye umuntu asenga, irakeneye umuntu asenga. Tumaze kwiga, twabonye neza kuri Yakobo, igihe Yakobo yicwa, ujya mu marayika yaje kuri Petero niho yarara. Mugabo habuze ubushobozi, habuze ubushobozi buhagurutsa umumarayika, habuze inkomezi zihagurutsa. Hari ibintu byinshi Imana igiye kubohora kubw'amasengesho yanje na wewe. Haleluya. Suko yananiwe gukora, ariko irakeneye ubushobozi buhaguruka, irakeneye ubushobozi budasanzwe bw'ivyo Imana igomba gukora. Ni byinshi igomba gukora, ariko irakeneye ubushobozi bwo gusenga. La shabare goshka. Abana ni benshi bagomba kuvuka, ariko turakeneye inkomezi. Ni ngombwa tubyara inkomezi, ni ngombwa tubyara inkomezi. Hari inkomezi, hari inkomezi, hari inkomezi tugomba kuvyura. Hari ubushobozi budasanzwe bwo gusenga. Bene data, senga wongere usenge. Ntuzokwigera uba desavantage niwasenga. Ubuzima ntuzokwigera unanirwa niwasenga. Biravuze ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama. N'ubuzima bwe azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Ageze ahantu bizomushobokera, ageze aho bava muri bishoboka we bitoshoboka, kuko ni ijambo ryavuzwe, ijambo ry'Imana ribesha. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. La shabare goskaida. Turakeneye kubona hari ibintu bihinduka mu muryango, turakeneye gusenga. Ntabwo ari ikibazo cy'Imana. Reka nabakarurira, burya ufata inkwi, udukwi duto turya, n'ufata kuri resho bohishiriza rimwe, ntigashobora guhishiriza rimwe. Rero turakeneye ubushobozi budasanzwe. Haleluya. Mana nyeretse mu ico gitabo. Haleluya. Haleluya. Uri kurasenga bihagutse ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Bihagutse ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Bihagutse ubushobozi budasanzwe. Ibintu byateje ahantu ubushobozi budasanzwe. Haleluya. Ujye umarayika yari kuye, yaje kwintervena kuri Petero, kuri Yakobo niho yarari. Mugabo ishengero ryajyanira riramusengera, hama ararekugwa kubwo gusenga kubw'ishengero. Ishengero ryaribwiye ngo nk'Imana izobikora meka nubwo ivy'Imana igomba. Bene data, ariko Imana yigitija gusenga. Responsabilité yacu hakagenerwa responsabilité yacu, responsabilité yacu gusenga. Ubwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Menya n'igahandi ubuzima bwawe, ku bana bawe niwasenga zogenda mu bishobora byose. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Bitubike burya umwasi Satani niyashaka kugara business yawe, niyashaka kugara urugo rwawe, niyashaka gutera mu byawe, ikintu cya mbere azokora, azotera amasengesho, video prière. Satana lahandi hantu ashobora gukorera amaze gutera video prière. Kubera ico beneda ari muri karasenga umwasi ntashobora kuopera. Haleluya. Niza kutunagura mu buzima bwacu bwose. Bagira inama Danieli yari ari kwimyamba y'Imana, nta biva ngo nta futi yari afise. Danieli agira ikiganza cyiza. Kubera iki? Danieli afite vi, tubonye ugutoneshwa kwa Danieli gitumwa umwami yamukunze, yari fidèle. Ikindi naco
yari ubuzima yerubatse. Twamenye neza ko ubuzima bwo gusenga burahagurutsa favere. Turiko turabona favere kuri Daniel, ntiwibaze ngo handi yaciye mu bwizigigo, ahandi yaciye mu gusenga. Byavuye ko yasenga gatatu ku munsi. Twokwibaza ngo nakari favorize mugabo raba ikintu Daniel yamasenga gatatu, yafise discipline yo gusenga. Baravuga ati bararaba ahantu wo muca, bararaba ibyo bagerageza kubrikora, barabura nta hantu tworonka icyitwazo kuri Daniel. Site mu by'ibyagizwe n'Imana yiwe. Bene data, uno munsi n'abantu bashobora guhagurukira bari fizike, bashobora guhaguruka mugabo inama y'umwijima yohaguruka ikazana distraction. Kavuga ko twagerageje tukabura byose, reka tugerageze tuzane distraction, tuzane ibimusamanza byinshi. Mwisi hari abagenzi babaje gusamaza umuntu, hari ibintu biza, hari inama n'abantu batuza ko turakwiye kuba maso, Ikimwe haza umuntu muri biho waje namusengere, aje namusengere, ndumva ko umuntu atarugiswe n'Imana. Aranyiginga ndambwira ati ninde yaguhe contact yacu, ati n'umuntu yaciye kwivuga. Ndigakenda bibaza muri ico gihe mwemye yarandogora, ndabaza ninde yaguhe contact yacu. Bango n'umuntu yaciye kwivuga, ndambwira ati murupfasoni no kutabulinde yawe, ndambwira ati mama babari uzondondere kandi uzoshaka kwakira. Yigeze agaruka, ariko nari nabonye ko ari umuntu aje kundetwiza, intumwa ya Satani. Si benshi abantu bene data, si benshi, hari abana baje kuri target, hari abo barasengera ubwo Imana ishimwe ko barabafatirwaho bagakizwa, baba baje kugeza bakumva intahe z'Imana yakoze, bakibaza ngo akabaje nkambwira tushaka ndagufasha iki, haca ndaba basubira kandaba ati wavuze ko ukeneye, acabwe ngo narije ngo dusenge, urumva ngo narije dusenge, tidusengera iki? Haleluya, dusengera iki? Kugira ngo umva ngo dusengera, acabwe n'imitwaro idahari, kugira ngo nyene nimbara kuvugishwa tuvugisha mugabo igihe mwe mu Imana atari karakora, dushaka kuvuga ibyo ibivuye mu bwenge, ibyo mwami atari karakora. Haleluya, ukumva ko ntajya arondera Imana, ajya kugira ngo agenze, ajya kugira ngo ageze. Haleluya, bene data, ni byiza gusenga. Nuwasenga niyo impamvu yawe izokuguruka ukamenya iby'ukuri n'ibitari by'ukuri. Haleluya, hari umuntu ashobora kurungikwa kugira ngo yice ubuzima, yice destiny y'umukana. Ndazo mwibye mumwe ku ishuri, yari mwibye yahimbaza agatazira gube bliki kubakwa igaheze kiko muga umukobwa ahendwa n'utuntu duto. Ndamuhanura mwana n'umunsi destiny yiwe yarapfuye acafatana n'umuhungu acamutera. Ico gihe kazoza kiwe karonekaye, no musi umuravye yarafutanye. Havyo dukwiye gukwemba kubwo mwami wacu, tukamenya ati ndahimbanyi nteke, hari amasezerano nteke, hari ibintu kanaka nteke, hari ibyo ngomba gushikamwo bikomeye cyane. Yosefu yaremeye arateterezwa, mugabo imbere y'Imana ari umunyakuri. Haleluya, naramunda kugira abantu reka abantu bakwitwa abanyabinyoma, umunyabinyoma ariko imbere y'Imana ari umunyakuri. Ukuri kuzovuga. Bene data, womenyesha gute ukuntu Yosefu reka muri kiriya gihugu nyine yabaye premier ministre. Haleluya, bene data, uko abantu bokwitwa bose reka bakwitwa bashaka, ariko ukuri kuzovuga imbere y'Imana. Haleluya, gusenga bizogushoboza kugenda mu possible. Gusenga tweneze ko ari force menshi kwisi. Nuwasenga bizotuma ugenderano kanaka ukata akwiye gukata. Obiza naba imigani sizo umuntu ngo ndafasha ahantu ngeze, ariko ari umuntu ariko arafashwa
ndazi neza hari umuntu ariko arafashwa. Imigani 4:17 14. Proverbe 4:14 havuga ntukaje mu nzira y'abanyabyaha, ntukagendere mu nzira y'abanyakibi, yizibukire ntuyicemo kevya uyirengane, kuko badasinzira shiti bakoze ikibi, kandi n'itiro ryabo riraguruka iyo batagize uwo bagwisha, ko barya umutsima uva mu bigabitanyo, banywa vino iva mu jyana. Itiro ryabo riraguruka, hari abantu bari target kugira ngo bagwishe abantu, abaja bo mugwaniza abaja basata. Ni byiza ko tubamaza niwaca mu gusenga, hari ahantu uzokwepa, hari abantu uzokwepa, ntutasenga tuzogenda mu bushobozi bw'ishobora byose. Gusenga bizogushoboza, bizoguterura mababa nk'igukuma. Hari imiryango myinshi uzokwepa, hari abantu kanaka uzokwepa niwaca mu gusenga. Bamubwirwa ko by'isumba byose azokwamara mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabwira uhora uruhungiro bwaje n'igomba kikigira. Ndaba rero ikindi kintu Daniel bararondera urwitwazo bumurigako, bararubura. Nababwira ikintu, burya isi irafise, hariho agenda ifise. Mugatuje dushime Imana ko hariho agenda y'Imana, hariho agenda y'Imana. Rero umwese aribyo agerageza kugira ategura. Bene data, gumiza ubuzima bwawe buri soni, gumiza ubuzima bwawe bushikamye. Aleluya, buri solide, buri ukomeye, kubakira ubuzima bwo gusenga. Dusenga igihe tumerewe, dusenga mu gihe cyose. Dore ngo nicyo nzohora nitwarika, dukwiye gushyira ubuzima bwacu gusenga. Gusenga abantu badakenewe bazoba ku nzira yawe, hatuze abantu bakenewe uzogenda mu possibility. Daniel bamugira inama, bararaba bati none baragerageza, reka turabuze ibyagezo byiwe. Bene data, ikintu bari baje gukurako, bari baje gukora kuri video prière, bari baje ko bizoshoboka. Iminsi 30 tudasenga no gupfa, bavuga ati ako nopfa ntafise Imana, nopfa mfise Imana. Bivuga ngo amarembo yiwe ngo yaciye kuma yuguruye, ngo yasenga gatatu kandi yarabimenye abandanya asenga. Bene data, nubwo wonze ibintu byinshi, amadistraction menshi akubuza gusenga, uzufata umwanya usenga. Uzoba ku buzima bwawe umenye ngo umwanya wo gusenga wanje no gusenga, hageze gusenga no gusenga. Twurondera ibyitwazo byinshi, mugabo ndabaneza ko isi y'umwijima itarikira kugira inama, kugira ngo ikubutse umwanya wo gusenga, kugira ngo itware imyanya yo gusenga, irabaneza. Daniel amenya ko icyo cyanditse ko cyasinywe. Ni byiza kumenya, ni byiza kugira amaso y'imwemu ugatahura ubuzima ndiko ndabaho, ni igiki cyasinywe mu isi mwemu, ni igiki kintu ko ubuzima bwanje bw'imwemu kwetera ngo ndiko ndabaho, ni igiki cyasinywe. Biva ngo uzomenya ukuri kwawe kwitegereza. Burya umuntu amaze kumenya ukuri aca yitegereza. Bene data, gwanira amasengesho yawe, gwanira imyanya yawe y'ubusabane n'Imana, gwanira imyanya yawe y'ubusabane n'Imana. Amenya ko icyo cyandiko cyasinywe. Aleluya. Daniel aca abandanya asenga gatatu. Byamushoboje iki? Byamushoboje intambwe n'izigeze zimujya. Iyo areka gusenga, intambwe zari kumugira kwatse. Mugabo yagendeye mu bushobozi bw'isumba byose, bituma za ntambwe zitagira icyo zimukora kubera iki gusenga. Bene data, sindigira mbona umuntu n'umwe yasenze abigeze avantage. Nta muntu n'umwe sindigera ndabibona. Ntibidashoboka, birashoboka. Ana bivuga ngo yari yaratibwida, mugabo Ana yarasenga, yamasenga. Mugabo Ana, Imana iribuka isezerano. Ana hashyiraho isezerano, Imana iribuka. Bene data, nta muntu n'umwe asenga. Dawidi aravuga ngo wiringire mutunure ndashatse, sinigeze mbona. Ntibizokwigira bibaho. Niyo yavuze ngo muhamagara nanjye ndabita, yavuze ngo nimuze mwese, yavuze ngo nimuze abarushe n'abareme, nimuze ndi Imana ishobora byose, yavuze ngo nimuze. Nta gihe na kimwe, nta gihe na kumwe gusenga kutazokwisha. Imana igihe kimwe arambwira ati nta munsi n'umwe ntaramwiziga mu masengesho. Aleluya.
Imana ihabwe icyubahiro. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Rero ndagiza uba mu bwigo bwo bwisumba byose azokwamara mu gitutu ishobora byose. Ndagomba kugira inama, gira ubuzima bwawe bwo gusenga. Senga, wongera usenge, wiza umwanya wo mu gicaniro. Igicaniro cyawe kibere maso. Ubuzima bwawe yahande byawe n'umwami, wiza imyanya. Liturushe, Yesu avuga ngo kwereka abana b'umwijima barusha ubwenge. Abandi abantu bafise ko nubatse ibicaniro, abamizima bafise ko naho wozi iki uhuye n'umuzima wa vrai afise ko nubatse igicaniro. Amasaha ageze arageze abari mu gicaniro. Tanto dukeneye kuba maso. Minwi igeze bakugicaniro. Igicaniro cyawe nimba kiri saa 3 bakugicaniro, nimba saa 9 z'ijoro ntuzane ama excuse bakugicaniro. Haleluya. Ntuzane excuse nimwe mu bwami, ubaka ubuzima bwawe mu gicaniro. Bene data, uzogenda ubona ibintu bidasanzwe bikoreka ku buzima bwawe, ubakira ubuzima bwawe mu gicaniro. Uretse ko bizoba gusa faveur, ariko uzogenda mu possibility, uzogenda mu gitutu gishobora byose. Kubera icyo gitutu kizobana nawe, uzogenda uri kuvura icyo gitutu. Uzogenda hano bamwe ngo bishoboka bizoshoboka, kubera uba mu bwigo biko bwisoma byose azokwamara mu gitutu gishobora byose. Inzira imwe gusa dufise no gusenga, no gusenga nivyo cyonyine bizodushoboza, nivyo bizoducira mu nyama. Bene data, iyo uri kurasenga izeneze ko ibintu biriko birakoreka, suko biriko birakoreka, ikidacemeza biriko birakoreka. Hari ibintu byinshi biriko birakoreka biciye mu gusenga. Amen, amen. Ndagomba turangize. Yekimwe birivuga ngo imvura yari imaze imyaka 3 na nusu itaba. Adashima umuntu w'Imana. Uyu muntu w'Imana acaja hano yari Eliya. Birivuga ngo Eliya yarameze nkatwe. Eliya yarameze nkatwe. Eliya hari Alesha, hari ijuru ryuga. Iryo juru ryugawe ikintu cyo muri ijuru kugira ngo imvura isubire kugwa kwabaye gusenga. Umuntu w'Imana acaduga hano avuga ati aha mwebwe dufunguruge, ariko je udekeje gusenga. Bene data, kubera iki gihe cyose uri kurasenga biga inzira neza ko umva ikintu kimwe niyubakishije igihe kimwe. Nako ndasengera ikintu mugabo mbona sindiko nakibona, mukasindibuka ibi bica hose ndibwira. Hari ijambo rivuga ngo nuko iyo musenze mwinzire ku muyanga. Ndavuga ati ko nasenze ndetse ntacyo icyakoretse. Haleluya. Hari icyakoretse. Jean 5, 14. Jean 5, 14. Havuga ngo hayo dusomera Jean 5, 14. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est sa volonté, il nous écoute. Yo ako kantu ko nashaka inunze ko iratwumva. Ikintu cyonyine cyanemesheje igihe cyose ndiko nasenga nuko nzi ko papa nyumva. Iki kintu ndashaka ko gitane, menya ngo papa arakumva. Haleluya. Menya ngo papa arakumva. Usenze yakumvise. Bene data, igica cyaramaye gutuza, cyaramaye kugira amahoro, nuko senze ibihwanye n'ivyigomba igihe cyose inyuma. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba iratwumva, kandi ko tuzi yuko itwumva tumenyesha ko twahawe. Haleluya. Yuko duhaye icyo twisabye. Yakumvise burya yaguhaye, niko birivuga. Yaguhaye. Alo sinzi icyo uri kurasengera mugabo menya ko yaguhaye. Ni ijambo ry'Imana, kuko tuzi yuko twumva itwumva iyo tuyisabye. Tumenyeshwa ko yaduhaye ibyo twayisabye. Haleluya. Tumenyeshwa twahawe. Le fait ko yatwumvise gusa c'est fini, biraheze. Rega suko umuntu yashaka kukumva icyo umusabye ngakubera mfise intege nke
kubera nanigwa akavuga ati nzobikora imana yacu ninanigwa ntecike intege. Haleluya. Ntabwo babwira umuntu areka n'umuntu aramurikirana, menya ngo iyo uri kurasaba ikintu cyose burya akwiye kurebeshwa no kuyakumvise. Kuyakumvise bityo bamumenyesha ko muhawe ibyo mwayisabye. Haleluya. Muhawe ibyo mwayisabye. Sinzi icyo wasabye ariko ndiko ndabona hari ama-envelope menshi ndiko ndabona yigisha ubuzima bw'umuntu kanaka, tumenyesha ko twayihawe. Leshamanto baya ndagomba tuzaguruke. hari ama-envelope ndiko ndabona hari igishuko ubuzima bw'umuntu kanaka, bitumenyesha ko twahawe ibyo twayisabye. Si icyo wayisabye ariko nagomba ndakubwire ngo yaguhaye icyo wayisabye. Ndakubwiza ukuri, yaguhaye icyo yagusabye, icyo wayisabye yaguhaye n'ijambo ry'Imana. Si icyo wasabye ariko nagomba ndakubwire ngo yaguhaye. Merci Saint-Esprit. Bene data, ndumva nemeza ino message. Sinzi icyo wayisabye ariko nagomba ndakubwire ngo nta mumarayika mbona afise igisho ku buzima bwawe. Niwakire iyo gisho, niwakire iyo gisho. Sinzi icyo wasengeye ariko wakire igisho, wakire igisho. Wakire igisho. Bamwe bagiye kubibona, bagiye kubibonesha n'amaso yabo. Ndakubwije ukuri ndayaherahera. Wakire igicaniro, ugiye kubibonesha amaso. Nemera, ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Ndagushimiye. Harabona Imana yabiganije no mu ndoto. Ibi niko navuga. Kaloshamanta baye. Le chanter, les chanter, les moshi laotae, les moshi kaloshae, mwemwela lo shabaye. Ndagomba taburo mushimire. La chamanta baregos kaida, lemons kabaregos samanta baye, yamanta baregos kaida, mente lebos baregos kaida, la manta baregos baregos kaida, lemonta baregos baye, mente lebos baye, kalamos baregos baregos kaida, lesata baye, a cosa mia mera. Le sopra le gambe le gosaida, mercosa e le coscaida. Tu mi siamo duhawi. La man sopra le coscaida. Che te le bossa vale coscada. Rabba sopra le coscaida. Alleluia. La scata vale coscaida. Recata vale coscabaya. La manta vale coscaida. Rabba le coscaida. Mercos avaregos kaida. Abra coras iruzi katus kavaregos kaida. Malos avaregos kaida. Malos avaregos kaida. Kelemos kavare. Memoyera. 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 Leshakata. Meshakatava. Recata a sopra rega, menza coscata, recata a sopra negonta vaia, menta loscia catava negosa, le monta varegosca varega, le monta legosa e negosca ida, Messia, 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 rebota manta varegosca vaia, recata vari,
Ababalo Shabbat Tabaya. Betelebo Shabaya. Kadosh Kabare Goshkuskila. Kabare Samat Tabaya. Lemos Sabaya.